Imana yacu ihabwa icubahiro. Bene data ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro n'umugisha biva ku Mana bibane namwe mwese. Kaze dusangira ijambo ry'Imana. None rero nagomba gushimira Imana ko impaye akanya ko kuvugana n'ishengero ry'Imana. Bene data muri Kristo tugiye gufatana urugendo rwo kuja mu ijuru. Iyi minsi tubayeho mu isi y'uburimbi. Kera twatemberera mu matongo manini manini, twebwe tukiri abana, murazi ko hari ibipapayi, hakaba imyembe, hakaba amavoka, hakaba imicungwe. Nukuvuga ko waheraho imyembiri ugasohokera mu bipapayi utazi ngo ngeze mu itongo kwande. Niko vyari biri. Mugabo uyu munsi naho uciba by'umukaratusi baca bakubwira bati aha ni kwanaka kandi iryo babi uhavurire hani yakubona. Turi mu burimbi rero. Ariko mureme hari haho tugiye kuja ataburimbi buzobayo ni mu ijuru. Bwana sifiwe sana. Abizeye umwami wacu Yesu Kristo turafise yindi sinsha, amatongo mashasha atakozwe n'ukuboko k'umwana w'umuntu, niryo tugiye kujamo. Mugabo kwisi garagara kabaye Yesu agomba kuza. Uri kuraraba ibiriko biraba, Yesu ari ku rugi. None witeguye gute? Abavyeyi bacu ba kera kuba ari ngaha mubizi bakoresha imfunyafunyo. Yaraguhamagara ati naka tisabwe agacahora. Wacumenya uti sindasenya, sindateka, sindakubura, ntavyo yakubari, yaguhamagaye gusa. Kandi ku ivyo byose watevye kubikora, yaraguhamagara ugasanga we yaciye bugufi kukurusha, agaca kubwira ati mwana enda heba wumvesha. Heba wumve mwana. Utabyumvise rero yaca afata inkoni akagukubita kubwira ati nari nakubariye wavyanse, ubu rero ni iki gisigaye n'inkoni. Imana idufashe gose. Umuvyeyi yaraca bugufi kurusha uko wewe woca bugufi kuri. Mugabo atanguye kugukubita wacu umenya ati byukuri hari kosa nakoze. Ni Imana rero harageze ko abizeye Imana muba maso, mugabo batarakizwa mutaramenya uyo Yesu mu mwakira uyu munsi. Kuko hashapfurira biraza kuba ibindi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana Yowe yavuganye n'abantu b'ico gihe. Wumve ico yavuze, wumve ico Imana yavuze, hanyuma uce ugereranya wewe ubwenge bw'iwawe, urabe ko ariyo yari kuvuga ibyo canke ko ari we wari kuvuga ibyo. Urabe ahantu ijambo rivuga. Yoweri igice ca 2 murongo wa 12 gushika ku 14. Gadusabe Izahaki asubira garuke kudufasha hano mu ijambo ry'Imana. Mwumvirize buke buke ucumenye uti bwa bundi hari hahandi hantu. Yoweri igice ca 2 umurongo wa 12 gushika ku 14. Urupapuro na majana 987. Havuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo Yoweri ahanura abantu ngo bihane. Enda naho bigeze iyo ni kuhora hagize nimungarukeko n'imitima yanyu yose mwisonzesha murira muboroga, imitima yanyu aba ariyo mutabura, ariko si impuzu zanyu
kandi mugaruke kuhoraho Imana yanyu, kuko ari nyabuntu, yuzuye imbabazi, iteba kuraka, igira ikigongwe cinshi, kandi yigarura ngo ntizane ikibi. Ntawe ubizi, kumbure yohindukira ikigarura ikabasigarana umuhezagiro, niwo mafu y'amashikanwa n'ibiturire byo gushikanira uhoraho Imana yanyu. Amen. Imana yacu idufashe gose. Uyu yari umutama Yoweri ariko aravugana n'ubwoko bw'Imana. Imana ubwayo iriko iravuga. Yoweri rero ahagaze imbere y'abantu ngo abone ibiriko biraba, aravugira ijambo. Atenda naho bimeze gutyo, nimungarukeko. Bisigura ko imbabazi z'Imana zikiriho, mugabo utevye inyuma yaho hari ikibazo. Yoweri ariko aravugana n'abantu mw'ico gihe, hari imisore, hari inkumi, hari abatamakazi, kandi mw'ico gihe umuntu wese yagenda mu byo yumva yipfuza. Birababaza Imana, mugabo kuko Imana ari nyabuntu kandi ikaba ariyo yabaremye, yari ifise ububasha bwo kubahonya bose bagahona. Mugabo ikoresha umukozi wayo Yoweri, bambaririre. Yoweri arabahamagara, arababwira ati enda naho bimeze uko, naho bigeze iyo, nimungarukeko. Murazi ko iyo umuntu yakoze ibintu kenshi urashobora kumuhindukira ufatoya nawe urarengeje. Yoweri rero apfugira ijambo, naho bigeze nimungarukeko. Mugabo kandi hari irindi jambo yavuze ati si impuzu zanyu nkeneye ko mutabura, tabura imitima yanyu muyikure mwibiri muri yo, kugira ngo mungaruke ko muri abana bazima Imana jewe nemera. Imana ihabwe icubahiro. Singomba rero kubarambira, uno munsi uri ngaha kandi uravye muri agenda yawe urafise imyaka umaze winjira ngaha. Mbega Yesu yoza uyu munsi, urumva neza ko wogenda? Kuko urufatiro dufise ruvuga ngo mbega ibivuga uravyumva. Turi mu gihugu kiriko kiravugwamwo ibintu byinshi, uryama havugwa byinshi, ukavyuka havugwa byinshi, amaradiyo agasemerera. Mugabo igitangaza nuko n'amakuru ariko aravuga urara utayumvise. Iradiyo irashobora kuvuga ugasanga wewe ntangabire yo kumviriza iradiyo ufise, bagaca bavuga batumviriza. Rero uno munsi saha 8 z'ijoro inyuma y'inzu kwa Izayi hariyo ibikeri 100. Izayi akaryama agasinzira atamenye ko hari ibikeri 100 kandi byavuzwe mu iradiyo, ntayafise ntayakeneye kumviriza. Ubu ibihugu byose biri mu ruhagarara, tuvahe tujahe, intambara ziriko ziraba, abakristo bariko barapfa n'abatari abakristo bariko barapfa, ariko kandi Yesu agira garuke. Enda naho bigeze iyo nimungarukeko. Mugabo ivyo byose biriko birakubita mu matwi yawe, wewe yuva niyuja ugumugwa inzura n'ubuzima, ariko ubwo buzima bugiye kurangira utazi yugiye guhereza. Ko wagiriwe ubuntu rero uyu munsi ugashika hano mu rusengero rw'Imana, enda naho bigeze iyo gira ingingo ufashe kugira ngo ugende wemewe n'Imana. Imana yacu ihabwe icubahiro. Gira ingingo ufashe. Woyinjiye kenshi, wabinegirije kenshi, gira ingingo ufashe uvuga uti oya, naho bigeze iyo uyu munsi ndaciye akagozi, ngomba ko nizera Yesu nk'umwami n'umukiza wanje. Nanje iyo si ico gihugu kitazoba gifise uburimbi, nanje nje ndagihonyorewe. Bwana sifiwe sana. Yesu ariko araguhamagara mu majambo make, ariko araguhamagara kandi nta wundi azi mu mutima wawe atari we. Kandi yumva niyuja arafise uburenganzira bwo kubihagarika bigahagarara,
urafise kwiruka ukagaruka ugaragara atacu watoye, ariko kandi uyu munsi aguhamagara ati ngwino utore ubugingo budashira, ngwino utore ubuzima bw'ibihe bidashira, ngwino hindura umutima wawe, subire ndakwereka inzira nyayo. Umukozi w'Imana Yoweri rero ariko aravugana n'abantu. Ivyariko birakorwa ico gihe byari biteye isoni. Mugabo Imana iramubwira iti genda ubabwire uti naho bigeze iyo bambwirire bangaruke ko batabura imitima yabo, boye gutabura impuzu kuko sizo nkeneye, bangaruke ko. Bwana sifiwe. Niryo jambo Imana yampaye kugira ngo ndakubwire uyu munsi. Waje gusenga nivyo kandi usa neza nivyo, ariko kwama winjira utaha imvumure biri n'ingorane zihambaye. Aho ndahejeje. Ikibazo rero gihari, wowe urimwo utarizera umwami wacu Yesu Kristo ngo uvuga uti uyu munsi ndatabuye umutima ngomba guhitamwe Yesu. Woba warasubiye inyuma ngo uvuga utoya, aho nasubiriye inyuma mu byo nagiyemo ntaco ndabona citwa inyungu, ndasubiye mu murongo. Turaguhaye ikaze. Reka duhabaririmbyi kaze nabo baze. Iyumvire buhoro buhoro, hanyuma uvyaguruke uze kugira ngo utunganye. Karibu. Ivyabwirwa abantu bakiriya gihe uyu munsi bibwirwa wewe, kandi ibyo ukora ntibiri kure n'ibyo bakora kijya gihe. Nimba biriya byitwa ibyaha, n'ibyo uyu munsi byitwa ibyaha. Nimba abantu bakiriya gihe bazobihanirwa muri kazoza Yesu niyaza nawe uzohana. Mugabo ugomba inzira nziza kwira ijambo rivuze ukabugiriye ubuntu ukaryumva uyu munsi, ngwino turaguhaye ikaze. Iyumvire buke buke. Niwe uzi uti burya naho ngenda ndinjira kuwa Mungu sindakira Yesu, ndabizi. Burya naho ngenda narabivuyemwe mfa kugenda gusa. Abandi bageze mu burozi, abandi bageze mu busambanyi, abandi bageze mu kaboregwe, abandi bageze mu rusaku, ubusuma. Ibyo urabizi, nta muntu abikwagiriza. Kandi biroroshe kuvuga uti uyu n'umuzigo wanje ndawutahana nta wunyagiriza, ariko tinyira ijambo ngo enda naho bigeze iyo nimungarukeko. Turaguhaye ikaze. Wowe urimwo byaguruka ushike hano. N'umwanya wawe. Nta muntu aguhata, ni wewe ubizi, ni wewe ufise umwanya wo gutunganya. Kaze. Jewe ndarangije. Umwanya ni gwawe. Ukine kubugingo uruvu okujana. Iyumvire uhaguruke. Umwanya ni gwawe. Ejo ntawuzi. Yesara kuburi. Kaze. Guhenda Ibyo uyu munsi urabibona mugabo ejo ntawuzi. tembanwa n'umuvo. N'ibiri nyuma y'isaha ya 8 ntabyutse. Ngwino utunganye. Ugiye utagaruka. Yesu araguhamagara. Reka kujandajanda. Kaze. Imana yo nikina. Uraguhaye ikaze ubanze wiyumvire. Mbega Yesu yotse ubu nogenda he? Nokwakirwa gute? Yose imbere yayo meze gute? Mwanyukireho. Mugenzi imvugo zawe urabizi ko wasubiye inyuma, urabizi ko utarakira Yesu. Aka n'akanya keza kuko umunsi w'ejo ntawuzi. Yumvire buhoro buhoro. nusinyeho
gukina ntusigeho gukina de gukina isiri kirarangirana n'ibyayo hafi uzosigara iheze uzoranduka gusa uzoranduka gusa kaze nimugire ngo twanyarukije twagize n'ingoga kugira ngo uronke akanya ko kuza gutungana kaze yesu zimurikira abandi bose yesu arakurindiriye reka dusabe abarongozi bashike hano kugira ngo bafashe buno bwoko bw'Imana bahasuhunge numve amarembo aracuguruye ngwino wiyakirira umugisha wo mu bana bo mw'ijuru karibu yesu ukiriro yesu ukiriro haleluya haleluya